Shalom shalom ndasubiriye kubaramutsa mwese mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndanezerejwe cyane aka kanya nongeye guhabwa, nongeye kugirirwa ubuntu kugira ngo tuganire amajambo y'Imana. Jewe ngiye kuyaga namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Ndagiriwe ubuntu n'Imana, ndanezerejwe cyane uno munsi tugiye kwinjira mu busobanuro bw'ubutumwa bune, duhereye ku butumwa bwiza bwa Matayo. Aba bavuga butumwa bose uko ari bane tugiye kumva ivyo batuzaniye, amajambo meza bavuze kuri Yesu. Haleluya, ibitangaza Yesu yakoze n'ivuka ryiwe, ndetse no kugeza adupfire no kugeza aduganwe mu ijuru. None rero mwene data, ndaguhaye kaze maze dufatanye iki cigisho. Uno munsi turaje tuganire mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca mbere, hanyuma tuganire igisekuruza ca Yesu, twongere tuganire kandi ivy'ivuka rya Yesu uko vyagenze. None rero reka tubanze tuje imbere z'Imana dusenge. Data wa twese, ndagushimiye cane kuri ubu butumwa bwiza tugiye kumva. Hezagira umwe wese wari wese agiye kumva, umuhezagire, umuhe gutega amatwi no gushaka umutima, maze data mpwemu yera adusobanurire. Ndabisenze nizeye mu izina ry'uwa twitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Igisekuruza ca Yesu. Bene data, abantu benshi barumva amajambo yazanywe n'aba bavuga butumwa bane. Aba bavuga butumwa bane batuzaniye amajambo akomeye. Nk'uko bigaragara, intebe y'Imana mu ijuru ikikujwe n'ibinyabugingo bine. Ivyo binyabugingo bine vyuzuye amaso imbere n'inyuma. Bene data, ubutumwa bwiza ni ikintu gikomeye, kuko ubutumwa bwiza nibwo butwereka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero rirabona, rirumva, kandi rirakemura ibibazo, rirakiza abagwaye, rirasenda abadayimoni, rirakiza indwara, rirakuraho ubumuga bwose. Mwijuru hari ibinyabugingo bine, none hano kw'isi Yesu yadusigiye ubutumwa bune. Mwene data, najyanda gukundisha gusoma ubutumwa. Ubu butumwa burimo amajambo akomeye. Hariho abantu benshi bibaza bati Imana iri kure, ariko ntabwo iri kure, ahubwo yaramaze gushinga ingoma yayo hano kw'isi. Ingoma yayo igaragara muri ubu butumwa bune: ubutumwa bwa Matayo, ubutumwa bwa Mariko, ubutumwa bwa Luka n'ubutumwa bwa Yohana. Ubwo butumwa bune n'umushinge ukomeye w'ingoma ya Mesiya hano kw'isi. Yesu yarasize imirimo, yarasize ibimugaragaza n'ibimuranga. Wewe ni mugomba gukorera ubwo bwami bwa Mesiya, ugomba kwinjira muri ubu butumwa bune, hanyuma wamara kubwinjiramwo ugaca utangura kuba umukozi w'Imana. Muri kano kanya nagira ngo ndarikire umuntu wese wo muri groupe b'amaso yongere kuba umwigishwa wa Yesu, yemere kwiga, yemere kwigishwa. Bishobotse ufata ikaramu wandike, hanyuma witegure. Tugiye kuzokwiga ijambo ry'Imana, tugiye kuzofashwa mu bintu byinshi cyane, tuzokwinjira mu vyanditswe vyera. Hano tugira ngo dutangure kwiga igisekuruza ca Yesu. Haleluya. Mwene data, ivuka rya Yesu ryaje mu buryo budasanzwe, ubwo abantu batari biteze, kandi tukabona yuko Yesu mu kuvuka yavutse habaye ibikomeye n'ibihambaye. Turabona kandi yuko urupfu rwa Yesu Kristo rwabaye urukomeye. Harabaye ubwira kabiri isi iratigita, maze igihuzu cahera gitanamukamo kabiri. Nuko rero mwene data, kugeza aho umusoda yamuzibuye yaciye yizera amaze kubona ibibaye. Mwene data, iduzwa rya Yesu Kristo ryabaye irikomeye. Igihe yaduzwa mu ijuru byabaye ibikomeye. Igihe turabona yuko igihe Yesu yaduzwa mu ijuru byabaye ibikomeye. Nico gituma uwo Yesu twizeye ari umwami akomeye, n'umwami ahambaye, n'umwami aganza iyi si. Nagira ngo nkangurira abo muri groupe b'amaso yuko duhaguruka tukamenya yuko tugomba kuba maso, tugasoma igitabo cera c'Imana, Bibiliya yera. Ndagira ngo gukundisha Bibiliya mwene data, aho uri hose uyisome. Bibiliya izogufasha, Bibiliya izoguha inkomezi, izoguha kwizera. Haleluya, izoguha kumenya no gusobanukirwa byinshi. Nuko rero ndakuraritse tugiye gusoma Bibiliya, duhere igice ca mbere kitubwira ivy'igisekuruza ca Yesu, hanyuma igice ca kabiri nico kiza kutubwira
ivuka rya Yesu uko ryagenze. None rero turagiye turabe igisekuruza ca Yesu, duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Haratubwira guhera kuri Aburahamu kugeza kuri Dawidi. Ndagiye gusoma mu izina rya Yesu. Igitabo kidondora ukuvuka kwa Yesu Kristo, umwana w'Imana, umwana wa Dawidi, Dawidi wa Aburahamu. Nagira ngo imbere yuko tubandanya mbanze nkubwire aba bantu babiri, uyu muntu yitwa Aburahamu n'uyu muntu yitwa Dawidi, tukabona yuko ari igisekuruza ca Yesu. Iyo wumva aya mazina atatu muri Bibiliya akubwira iki? Nagira ngo nkubwire yuko Aburahamu ari izina ry'umusekuru akomeye. Ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati niwe bikomokako. Aburahamu ntiyakomozwa ko n'abayuda gusa, yakomozwa ko na biriya bihugu bitari bike by'Abarabu, kuko buri mwana wese yagenda ahinduka igihugu, uwundi mwana wese yagenda ahinduka igihugu. Mwibuke ko Aburahamu yariho abana yavyaye ku mugore yitwa Ketura, Sara amaze gupfa. Abo bana bose baravuye nabo bavyara bariya Barabu mwirirwa murumva. Kandi turabona yuko mu nyuma Isaka nawe yavyaye Yakobo nawe akavyara imiryango 12, nabo nico gihugu ca Isirayeli uno munsi kiriho. Turabona abana bavutse kuri Esawu, abo bose n'inkomoko yo kuri Aburahamu. Rero iyo wumva Aburahamu ni gisekuruza. Hanyuma iyo wumva Dawidi n'umwami, umwami yavuzwe, niwe mwami akivugwa mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, niwe mwami akivugwa, nta wundi bibuka. Uno munsi bibuka Dawidi, yakomeje kwibukwa. Uno munsi Abisirayeli bashobora gushiraho minisitiri wa mbere ariko witwa umwami, bumva yuko umwami wabo ari Dawidi. Uwundi mwami biteze uwitwa Mesiya, ariko uwo Mesiya biteze barahumye amaso, kuko Mesiya yaramaze kuza, ni Yesu Kristo yavutse, ariwe tugiye kubona igisekuruza ciwe. Haleluya! Aho niho Imana yahumye amaso abayuda kugira ngo bikunde abakristo, abanyamahanga bizere, babona akanya ko kwakira Yesu. Mwene data, nuko rero tega amatwi urabe igisekuruza ca Yesu. Ku murongo wa kabiri, Aburahamu yavyaye Isaka, Isaka yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yuda n'abandi bavukana. Yuda yavyaye Peresi na Zera kuri Tamari. Uyu Tamari n'umugore. Hariho abagore bane ndi bukubwire babonekana mu gisekuruza ca Yesu. Abakenyezi murashobora kwibaza muti mbega Imana yabashize kure? Imana ntabwo yabashize kure, iracabibuka. Nongaha mu gisekuruza ca Yesu harimwo abagore. Umugore wa mbere ni Tamari. Uyu Tamari yarongowe na sebukwe mu buryo bw'uburaya, ariko turabona yuko yashizwe mu gisekuruza ca Yesu. Hagakurikira ko Peresi yavyaye Hesironi, Hesironi yavyaye Ramu, Ramu yavyaye Abinadabu, Abinadabu yavyaye Nahashoni, Nahashoni yavyaye Salumoni, Salumoni yavyaye Bowazi kuri Rahabu. Uyu Rahabu yari umumaraya, ariko yakoze iciza, anyegeza abatasi baje gutata Yeriko, barabahisha. Mu nyuma rero bamaze kuza gutera Yeriko, muri babasoda baje gukiza Rahabu, umwe acaramutwara ari uyitwa Salumoni. Nuko rero barase kumutetereza kuko nawe yabahishije. Uyu niwe mugore agira kabiri mu gisekuruza ca Yesu Kristo. Tubandanye, Bowazi yavyaye Obedi kuri Rusi, Obedi yavyaye Isayi, Isayi yavyaye umwami Dawidi, Dawidi yavyaye Salumoni kuri muka Uriya. Uyu muka Uriya niwe mugore agira gatatu, yabaye umugore wa Dawidi mu buryo bubi cyane. Dawidi yishe Uriya, amuhora uyu mugore, amushimye ubwiza. Hanyuma rero uyu mugore murazi ko yitwa Batisheba. Uyu mugore nawe n'umugore nawe nyene agira gatatu, agaragara nawe nyene muri iki gisekuruza ca Yesu. Ku murongo w'indwi, Salumoni yavyaye Rehobowamu, Rehobowamu yavyaye Abiya, Abiya yavyaye Asa,
Asa yavyaye Yehoshafati, Yehoshafati yavyaye Yoramu, Yoramu yavyaye Uziya, Uziya yavyaye Yotamu, Yotamu yavyaye Ahazi, Ahazi yavyaye Hezekiya, Hezekiya yavyaye Manase, Manase yavyaye Amoni, Amoni yavyaye Yosiya, Yosiya yavyaye Yekoniya n'abandi bavukana mu gihe cyo kwambukanwa i Babuloni. Aba bose turiko turadondagura n'abami bakomotse mu ngoma ya Dawidi. Aba bose barabami. No kuvuga yuko Yesu Kristo igisekuruza ciwe gikomoka mu bami mu nda y'ingoma, akomoka mu nda ya Dawidi. Imana ihabwa icubahiro. None rero tubandanye kuva mu gihe cyo kwambukanwa i Babuloni. Yekoniya yavyaye Shalutiyeli, Shalutiyeli yavyaye Zerubabeli, Zerubabeli yavyaye Abihudi, Abihudi yavyaye Eliyakimu, Eliyakimu yavyaye Azori, Azori yavyaye Sadoki, Sadoki yavyaye Akimu, Akimu yavyaye Elihudi, Elihudi yavyaye Eleyazari, Eleyazari yavyaye Matani, Matani yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Haleluya. Bibiliya iratubwira ngo nuko basekuruza guhera kuri Aburahamu gushitsa kuri Dawidi ni 14, kandi guhera kuri Dawidi gushitsa ku gihe cyo kwambukanwa i Babuloni ni 14, kandi guhera ku gihe cyo kwambukanwa i Babuloni gushitsa kuri Kristo ni 14 nyene. Mwene data, ndagira nkubwire yuko ibi bintu byitwa igisekuruza ari ibintu bikomeye cyane, kuko umukristo ategezwa kumenya inkomoko yahaturuka. Inkomoko abantu benshi barataye akaranga, abantu benshi bariyibagiye. Turabona abantu benshi bibagiye imico n'imigenzo, ariko ndagira ngire abakristo buno munsi ko tukwiye gusubira kwibuka aho twaje tuva, dukomoka. Agakiza kacu gakomoka mu Bayuda. Mwene data, gakomoka mu Bayuda. Wombaza uti kubera iki gakomoka ku Bayuda? Gakomoka mu Bayuda kubera yuko Yesu Kristo yavutse mu Bayuda. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yavutse mu Bayuda. Abayuda rero nabo bari mu kibanza ca Aburahamu. Yesu Kristo ni umwuzukuru wa Aburahamu, n'uruvyaro rwa Aburahamu. Aburahamu niwe turonka mu masezerano. Imana yasezeraniye kuzohezagira isi ibicishije mu ruvyaro rwa Aburahamu. None rero tugomba kwibuka imico n'imigenzo y'abakristo. Bantu mugomba kuba abakristo, mugomba kugenda nk'uko Kristo yagenda, mugomba kwitwara nk'uko Kristo yitwara, mugomba gukurikiza inyigisho nk'izo Kristo yigishije. Ari naco gituma tugomba kwinjira mu nyigisho z'igitabo c'Imana. Ibi biriko biratwereka neza yuko Yesu Kristo ariwe Mesiya, kuko n'umwana wa Dawidi, Dawidi wa Aburahamu. Uru rutonde rw'iki gisekuruza ca Yesu giturutse kuri Mariya, mu gihe igisekuruza Luka yatuzaniye naco gituruka kuri Yosefu. No kuvuga ngo Matayo yafashe igisekuruza ca Mariya, kuko Mariya nawe akomoka mu nda ya Dawidi. Yosefu nawe kandi yaturuka mu nda ya Dawidi. Abo bose bigaragara neza yuko bose babafashe kugira ngo babashire mu gisekuruza ca Yesu. None rero mwene data, twabonye abagore batatu bari muri iki gisekuruza ca Yesu. Harimo Tamari, harimo Rahabu, harimo Mukawuriya ariwe Batisheba, hariyo na Mariya nyina wa Yesu. Rero mukenyezi ahuri, nawe ugende wiyengenga utwaye amabanga y'Imana, ugende wiyengenga mushinga, ntawe ugende wiyengenga mu Kristo, ugende wiyengenga utwaye amabanga y'Imana. Iki ni gisekuruza ca Yesu Kristo, kandi bigomba kutwereka natwe yuko nubwo tuba twaribagiye abasekuruza bacu, ariko tufise amahirwe kuko dufise Yesu Kristo, kuko ariwe dukomokako. Kubera yuko uno munsi twitwa abakristo, nimuze tugende nkuko Kristo yagenda, nimuze twitware nkuko Kristo yitwara, nimuze tuvuge nkuko Kristo yavuga, nimuze dukore nkuko Kristo yakora. Kristo n'umwami, niwe Mesiya yari yarategerejwe mu gitabo c'isezerano rya kera. Kuva kera byari bizwi yuko hazotegerezwa kuza umuntu aturuka mu nda ya Dawidi, yuko azoba ari we yitwa Mesiya, azoba umwami, kandi uwo mwami akazoba ari we yimikwa, akazoba ari we aganza
mu Bisirayeli, akazoba ari we amahanga yose yizigira. Niwe Yesu Kristo, niwe ncungu yacu, niwe yadupfiriye ku musaraba. Imana ihabwe icubahiro. None rero mwene data, tugiye kwinjira mu gice kigira kabiri cyo kuraba ivuka rya Yesu Kristo uko ryagenze. Imana ihabwe icubahiro. Ndakuraritse kugira ngo tubandanye duhezagirwa, dufashwa n'aya majambo y'Imana. Ukuvuga kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Dusome Matayo igihimba ca mbere umurongo wa 18. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda, yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Haleluya. Mwene data, aya n'amajambo tugiye kwiga yerekana ukuntu Yosefu yari yakoye inkumi itarigera ihura n'umugabo uwo bita Alma mu Giheburayo, no kuvuga ngo numwigeme atarigera ahura n'umugabo. Mariya yari yarakowe n'umusore w'umugororotsi yizera Imana yitwa Yosefu. Nuko rero maze igihe kiragera, ariko Yosefu agira atya azabona arakuriwe, kubera yuko yari afise inda ya mpwemu yera. Yosefu agerageza kugira ngo amubengere mu mpisho. Ndagira ngo mbwire yuko iri zina rya Yosefu ritwibutsa Yosefu yari yarahawe ingabire yo kurota kuva akiri kumwe na se. Yamara arota, inzozi ziwe nizo zatumye Yosefu mu Egiputa aba icegera c'umwami wa Egiputa, akaba ari we ategeka igihugu cyose ca Egiputa kubwo gusobanura inzozi. Yosefu bamwita Karosi, na bene wabo bamwita Karosi. Yosefu yararota. None uyu Yosefu nawe turabona yuko hageze igihe nawe arahishurirwa, abwirwa ibyo agomba gukora. Turabona yuko yagomba kubengera mu mpisho Mariya. Kumubengera mu mpisho yashaka kugira ngo akore divorce, kubera ubwa mbere yari asanzwe ari fiancé, yaramukoye, yagomba gukora ubukwe, ariko agize ati asanga arafise inda. Aca ariyumvira ati rero ngira mfate ivyabona bibiri, tugende twandikiranire, hanyuma dusinye, hanyuma dukoranure, hanyuma tuvane, agende nanje nigire, kubera yuko Yosefu yari umugororotsi. Ariko rero mpwemu yera acaraza. Reka turabe ku murongo wa 20. Akivyiyumvira, umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Haleluya. Nguze umwite Yesu. Iri jambo ry'Imana rishika kuri Yosefu. Inzozi ntizizira ubusa. Mwene data, ukabukunda kurota inzozi, ugomba kuzisobanukirwa, ugomba kubaza bagusobanurire, ugomba gusaba Yesu agusobanurire, kuko burya inzozi ntizipfa kwizana. Kandi mu nzozi abantu benshi barahishurirwa, kuko ngo uyikunda ibumuhera mu itiro. Kandi abantu benshi iyo bigize ibidadarare, hari ukuntu Imana ibasanga aho bari, ikabasanga basinziriye, hoho baba batekanye, ikabona kubavugisha. Umuntu arigira igihangange, ariko iyo ageze mu itiro, Imana ashobora kuza ikamukoma iti: mbega bimeze bite? Kanguka nkubarire, nkubwanirize, ubuhoho uravyumva uravyemera. Hariho abantu benshi banka kumva ijwi ry'Imana iyo bariko barazunguruka bibereye mu miduga, bariko barazunguruka bibereye ku makinga, bariko barazunguruka bibereye mu bikorwa mu buzima barimo barakora. Birabagora kumva ijwi ry'Imana, kandi Imana irasemerera ikavuga, ariko ntibagomba kumva. Nico gituma iyo ugiye kuryama ukarota inzozi, ugomba kuzisobanukirwa, ugomba kuzirondera insobanuro yazo. Byaba ngombwa ugashaka abakozi b'Imana bakagusobanurira, kubera yuko ari ibintu bikomeye. Uyu Yosefu yataza kumvira ico uyu mumarayika mubariye, yari gukora ibidakogwa, yari kwihakana Mesiya, ugasanga yikwegeye ibyago, kubera yaratanguye kwihakana Mariya ngo nuko ngo amusanganye inda, kandi inda yari ya mpwemu yera. Rero biratwereka ko tugomba gukurikirana ijwi ry'Imana ico rivuga, ukamenya yuko ivyo urota biva ku Mana canke biva kuri Satani.
ugomba guhakikisha kumenya yuko ibyo warose ari iby'ukuri canke ko ari ibinyoma, hanyuma ukabona inzira ufata iyo ari yo. Rero nico gituma ivuka rya Yesu ryabaye irikomeye. Ivuka ryiwe ryasambuye ibijanye n'ubuzima bwari busanzwe buriho ico gihe, kuko ico gihe carazira kikaziririzwa yuko mu Bayuda umukobwa afatwa afise inda. Ica mbere bamwita yuko ari indaya, bamwita ko yasambanye. Ica kabiri bamwita ko ari shinyaguzi, yuko yataye ibanga, nukuvuga igihano bamucira bamutera amabuye. Rero umusore yamukoye yagomba kumubenga. Ico ni ca mbere, yagomba gusinyiranira nawe amasezerano, akarondera abashinga ntahe wo kumutumba canke bo mu gacimbiri canke bo mu muryango canke abakozi b'Imana bo mu baherezi canke muri babandi b'abakuru b'Abayuda, bakandikiranira imbere yabo, hanyuma bagasinya imbere y'abantu, ngo gwete rukabikwa kugira ngo bizobe icibutso ejo nejo bundi hazogira uzoza baze bamwerekera urupapuro ati eheraba twaragize divorce, twaravanye. Ariko Imana iravyanka. Imana yaranse divorce. Nagira ngo irumbwira umuntu ariko arashaka kugira vya divorce, Imana iranka divorce. Imana iranka kwahukana. Wewe mugabo uri urashaka kwahukana, umenye ko Imana itari ku ruhande rwawe. Wewe amukenyezi uri urashaka kwahukana, Imana ntiri ku ruhande rwawe, yaragutaye. Icerekana ko yagutaye uhisemo kwahukana, nisho gituma Imana yagutaye. Rero garuka, reka kwahukana. Ijwi ry'Imana riraje, rije kuri wewe riti sigaho sigaho sigaho. Imana yo mu ijuru ntiyorota ibikora. Imana ntishaka kwahukana, nikizira nikizira. Imana irashigikira yuko amasezerano mwahanye muyakomeza gushika ku mpera. Nta muntu yoba afise mpwemu yera yokora ivyo, yoba ari ahemutse, yihemukiye, abahemukiye Imana, akaba yihemukiye umuryango, akaba ahemukiye amasezerano. Kuko Imana irasinya, imaze gusinya ntisinyura, nico Imana iba yarasezeranye. Rero mwene data, umumarayika abwira Yosefu ati uwo mwana azokwitwa Yesu Kristo, kuko ari bazokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Yesu bisobanurwa ngo Yosuwa. Yosuwa bisobanurwa ngo umukiza, umukiza w'isi. Aje gukiza abatuye mu isi, aje gukiza abari mu isi. Biragaragara neza yuko hariho ikimenyetso kigaragara mu isezerano rya kera. Ubwa mbere habanje Mose. Mose ayobora Abisirayeli abakura hariya. Mose amaze gupfa, Imana ihagurutsa Yosuwa. Iryo zina rya Yosuwa mu Giheburayo bisobanurwa Yesu. Yesu mu Kirundi n'umukiza w'isi. Yosuwa niwe yashikanye Abisirayeli mu gihugu c'isezerano Mose amaze gupfa. Ibi bitwereka neza yuko Yesu Kristo yaje kuzodutwara mu gihugu c'isezerano mu bwami bwo mwijuru. Yaravuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Ati imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho ndabibabwiye, ariko noneho ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe bariho muba. None rero mwene data, nagira ngo nkubwire yuko Yesu Kristo yaje kudutwara. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu yaje kudutegura, yaje kudukura kw'ivyaha, yaje kudukiza amagorwa, yaje kudukura ibicumuro kugira ngo adutegure maze twambuke ikiyaga gitukura, twambuke Yorodani, twinjire mu gihugu c'isezerano, arico gihugu cyo mu ijuru. Uno munsi haciye imyaka iri kwiragera mu 2000 Yesu Kristo aduze mu ijuru, yaduze gutegura ibibanza, yaduze gutegura ivyicaro. Yesu yiteguye kuza gutora, yiteguye kuza kuntora. Abo muri groupe b'amaso, ndagira ngo twitegure yuko Yesu agiye kugaruka kuza gutora ishengero ryiwe. Twabonye amajambo y'Imana ariko aravuga hano ku murongo wa 21 ngo azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo byose byabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kubavugishwa nawe biboneke. Ngo raba inkumi izotwara inda ivyare umwana w'umuhungu, bazomwita Immanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya! Imana iri kumwe natwe. Groupe b'amaso, Imana iri kumwe natwe. Mu Kristo aho uri hose, Imana iri kumwe natwe. Yesu Kristo yaravyujuje, arabishigikira, arabishimangira, aravuga ati umve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi.
nagira ngo mbwire umuntu wese ari mu bibazo, ari mu ngorane, ari mu bigeragezo, ndamubwire nti Imana iri kumwe nawe, ihangane, hagarara ushikamye, Imana iri kumwe natwe. Immanuel bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe nawe muri ico kigeragezo urimo, Imana iri kumwe nawe muri izo ngorane urimo, Imana iri kumwe nawe aho uja hose. Mukenyezi, Yesu arakuzi. Nawe mugabo, Yesu arakuzi. Mushinga ntahe mutama, Yesu arakuzi. Wewe aho uri hose, Yesu arakuzi. Akira mpwemu yera mu mutima wawe, wizere ko Yesu Kristo ari kumwe nawe, ngo yitwa Immanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ku murongo wa 24, Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera mwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Haleluya! Ndashima Imana kukuntu Yosefu yahavuye akumvira. Mwene data nawe niwumvire, birashajwa ko nawe wumvira nka Yosefu. Yosefu yaravuye aremera. Uyu Yosefu ntabwo ari se wiwe mu buryo bw'amaraso, kuko ntiyigeze yegera Mariya, ntabwo yigeze amwegera, kubera yuko Mariya mpwemu yera yamuteye igitutu, maze ahabwa inda ya mpwemu yera kugira ngo havuke umukiza. Mu kurangiza ikicisho nagira ngo nkubwire yuko abantu benshi bagiye bavuka mu bitangaza bo mu isezerano rya kera, ariko barangiza ari uko umugabo n'umugore baryamanye, hanyuma umwana yavuka akavuka ari w'igitangaza. Akarorero, Aburahamu na Sara bavyaye bamaze imyaka 100 baraciye, ariko Isaka yavutse akomoka kuri Aburahamu no kuri Sara, ntabwo yabaye inda mpwemu yera. Uyundi kandi twarabonye Samusoni yavutse kuri Manowa, nawe nyene mu kuvuka nawe nyene byabaye ko nyene, nubwo yavutse ari umunaziri, ariko abavyeyi bompi barashoboye kubonana mu kugira ngo uwo mwana avuke. Ivyo byose biratugaragariza neza n'ivuka rya Samweli, Elukana na Hana bavyara Samweli. Biragaragara neza yuko Samweli yavutse mu buryo busanzwe. Yesu Kristo yavyawe n'Imana. Ijambo ry'Imana yavuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana, nibo batavyawe n'icitwa umubiri, n'icitwa umugabo canke umubiri canke amaraso, ariko bavyawe n'Imana. Yesu Kristo yavyawe n'Imana. Nico gituma Luka mu kumudondagura aramudondagura kugeza kuri Adamu, hanyuma akarangiza agacavuga ati Adamu w'Imana. Yesu Kristo ni umwana w'Imana, ntiyavyawe n'umuntu, ariko yavyawe n'Imana. Yesu Kristo afise ubumana muri we, n'umuntu 100% kandi n'Imana 100%, kubera yavutse muri Mariya. Nico gituma Matayo azana igisekuruza ca Mariya akakigeza kuri Aburahamu, ariko ubutumwa bwa Luka nabwo butuzanira igisekuruza ca Yosefu, umugabo wiwe, mugabo wa Mariya, kikageza kuri Adamu w'Imana. Bisobanurwa yuko nubwo Yosefu atigeze abonana ngo aryamane na Mariya, ariko Yesu yavutse yitwa ko ava ku Mana, kubera yuko Adamu wa mbere ntawamuvyaye. Adamu wa mbere yavyawe n'Imana, na Yesu ni Adamu wa kabiri yavyawe n'Imana. Dufise izi nkomoko zompi ziva ku Mana. Rero dufise igisekuruza ca Yesu Kristo, tugomba kumwizera, tukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, hanyuma tukamwakira, maze tukizera, tukamenya ko Yesu ari we Mesiya. Mwene data, ndakuraritse kugira ngo twinjire muri ibi byigisho, turabe ejo tuzokwinjira mu nyigisho, turabe umuzo wa mbere. Yesu avuka. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu ngene vyagenze, ukuntu abanyabwenge b'inyenyeri bamuninahaje. Turabe abico gihe ingene vyagenze, tuzokomeza kuraba, maze turushizeho kwiga tumenye ivy'ubutumwa bwiza ico butubarira. Muri kano kanya nagira ngo ndarike umuntu wese ahari yitegure, maze dusengere iri jambo ry'Imana tumaze kumva, hanyuma maze vyinjire mu mitima yacu, bidutere gushaka Imana no kumva dufise akanovera n'akanyota ko gushaka umwami Yesu Kristo mu bugingo bwacu. Ndaguraritse rero dusenga Imana, dusengere hamwe.
data wa twese uri mu ijuru, umwami w'abami, ndagushimiye ndakengurutse kubwo ubutumwa bwiza, ubutumwa butwibutsa ivy'akanovera k'igisekuruza ca Yesu, bukatwereka ivuka rya Yesu. Ndasabye ngo mwami umuntu wese yongere kwakirira ijambo ryawe, maze bitume mwami ahinduka abicare mu gisha, yakira umwami Yesu mu bugingo bwiwe. Ndasengeye umuntu wese yumvise ubutumwa bwiza, maze yongere kumva ubushobozi bwa Mpwemu Yera, maze ahagarare mu nkomezi. Abatari bwamwakire mwakire umwami Yesu, abatari bwakizwa mwongere gukizwa, abatari bwihane mwongere kwihana. Yesu abagirire neza. Ndagushima Yesu ko ari ubikoze, zina ryawe rihabwa icubahiro. Ndasabye amaraso yawe Yesu yongere koza no kuhagira umuntu wese wo muri groupe b'amaso, ndetse n'uwundi wese ahari hose, umukristo wese yongere guhumuka, yongere kwitegura, yongere kuba maso, yongere kwicara yiteguye, kubera yuko turi mu bihe by'uko tugomba kwicara tugavye. Zina ryawe rihabwa icubahiro Yesu. Ndabigushimiye data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data wifuza kugira ico uvugana n'abakozi b'Imana, woduhamagara ku nimero za WhatsApp. Nawe ufise igishinga ntahe ushaka gushingira intahe Yesu, canye ufise umutwaro ugomba gutura abakozi b'Imana kugira ngo bagufashe gusenga, uduhamagare kuri telefone 81 igiharuro kimwe 819 ubusa 7 igiharuro kimwe 819 588 ubusa 7. Mwese Yesu abahezagire. Shalom shalom.